Nitekana umunezero nsubire ngusuhuze nkuha ikaze wobandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure igushikiriza amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweko biriko biravurwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Nunyemerere nkuhe ikaze, ndaguhaye mwiriwe cange mwaramutse bivanye n'aho udukurikira uherereye kuri uwu munsi wa mbere w'indwi igenekerezo rya 24 z'ukwezi kw'indwi umwaka w'ibihumbi 2023. Utegerezwa gusa gufyonda sabone canke subscribe nawe utarafyondako hama ukabandanya urashikirwa n'amakuru yose, inkuru kumwe n'ibiganiro dushikiriza binyuriye ngaha kuri ino mboneshakure. Ndaguhaye kaze wowe udukurikira uri mu gihugu c'u Burundi, ntunyemerere nkuhe mwaramutse neza, ndetse nawe udukurikira uri hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu bihugu bibanyi, ndaguhaye mwaramutse neza, ndetse nawe udukurikira uri hakurya y'imbibe z'ivyo bihugu bibanyi mu yandi makungu ya kure nko ku mugabane wa Amerika, ku mugabane wa Buraya, ku mugabane wa Aziya, ku mugabane wa Australia ndetse na Afrika. Ndabahaye kaze, ndabahaye mwiriwe neza cange mwaramutse bivanye n'aho umwe umwe wese aherereye. Ni inkuru ivurwa ku magorwa y'abigemeye n'abakenyezi barungikwa mu bihugu vy'Abarabu n'uruhara rwa leta y'u Burundi mu kudandaza abo bigeme n'abakenyezi muri ivyo bihugu. Abo bigeme n'abakenyezi batanguye kurungikwa na leta y'u Burundi muri ivyo bihugu vy'Abarabu kw'igenekerezo ry'icumi Rusama uwu mwaka w'ibihumbi 2023. Igihe abo bana b'u Burundi bagenda, leta ibicishije kuri Bapfinda Epimene, umuyobozi mu vyo ajejwe harimwo gukurikirana abarundi bakorera hanze mu bushikiranganji bujejwe imigenderanire n'ayandi makungu, yari yamenyesheje ko igihugu c'u Burundi cahanye amasezerano yo guhanahana abakozi n'ivyo bihugu vy'Abarabu. Ivyo hakaba yari yabivugiye ku kibuga c'indege ca Bujumbura citiriwe Melchior Ndadaye, imbere yuko abo bigeme burira indege bagana muri Arabia Saoudite. Uwo munsi nyene Bizuru Jean Bosco, umunyamabanga w'ishirahamwe Société de Formation Professionnelle et de Placement de la Main d'Œuvre, yari yasiguye ko abo bigeme bagiye bafise aho bazoshikira, bafise n'amanimero ya telefone y'abakoresha babo bazobakira. Inyuma y'iryo rungikwa rero ry'abo bigeme n'abakenyezi, bamaze gushikayo basanze uko babiziga hatariko biri, ahubwo basanga basa n'abadandajwe. Amakuru hashikira radiyo Haguruka tunakesha iyi nkuru akaba yemeza ko abo bana b'u Burundi bashikijwe mu kigo canke ofisi babwirwa ko borindira akazi. Ubu bakaba batabaza kuko ubuzima barimwo buteye ubwoba, aho bugaraniwe bakaba bafungurirwa udufungurwa duke cane, bakaba bavuga ko barimo kwicwa n'inzara, ikigeretseko kandi ntibemerewe gukoresha internet, bakaba bacungwa bikomeye kugira ntibashire ahabona ubwo buzima barimwo. Twibutse ko amashirahamwe yose arungika abo bigeme aho mu bihugu vy'Abarabu ari amashirahamwe yegukira abategetsi b'umugambwe CNDD FDD uri ku butegetsi. Akarorero hakaba hari nk'ishirahamwe EAGO Agency for Youth Employment rifise icicaro mu ntara ya Makamba, ryegukira Reveriyano Ndikuriyo arongoye umugambwe CNDD FDD ku rwego rw'igihugu. Mu rudandazwa rw'abo bigeme abo bategetsi bakora, umwigeme wese arungitswe gukorera mu bihugu vy'Abarabu yinjiriza abamurungitse hagati y'igihumbi ndetse n'ibihumbi 2 vy'amahera y'abanyaburaya. Ni ukuvuga ko Reveriyano Ndikuriyo yinjiza imiliyoni hafi 7 z'amarundi akuye kuri umwe wese muri abo bigeme. Abanyagihugu bashoboye kuyaga na radiyo Haguruka tunakesha iyi nkuru nyene, barababazwa n'ubwo buzima abo bana b'igihugu barimwo aho mu bihugu vy'Abarabu, bakabona ko abategetsi ba CNDD FDD bakomeza gukorera amahano abarundi kuko ivyo barimwo hari urudandazwa ku bana b'u Burundi. Aha bakaguma bagaruka ku mukuru w'umugambwe CNDD FDD Reveriyano Ndikuriyo haguma akinda agaramye mu kwigisha abo bakenyezi ndetse n'abigeme, ngo ariko abategura kubarungika hanze kubera inyungu z'umurengera abizigamwo. Muri abo banyagihugu twaganiriye harimwo abavuga ko aho ibintu bigeze, leta ya CNDD FDD ngo batazobona ikintu kiyibakurako, ngo batazobona ikintu kiyibakurako.
ngo kuko yabahindukiye nk'umuzigo canke urusyo bikoreye kw'izosi. Ku bwabo bakavuga ko abarundi bakwiye gufatana mu nda bakiyamiriza iyo leta bakoresheje inzira zose barekurirwa n'amategeko. Nayo amakungu ngo ntiyarakwiye kubandanya asamazwa n'amajambo yirirwa irabeshwa n'abo bategetsi, ngo kuko bimaze kugaragara ko ivyo bavuga ata kintu na kimwe bihindura ku buzima bubi abanyagihugu babayemwo. Iyi nkuru ikaba yaranditswe n'umumenyeshamakuru yitwa King Blaise Iranzi akorera radiyo Haguruka. Nayo tukiri ku makuru ajanye n'iyo nkuru kandi nuko n'umutambukanyi w'igihugu Angeline Ndayishimiye yagize ico avuga ku kibazo c'abakenyezi n'abigeme baguma barungikwa mu bihugu vy'Abarabu. Mu gihe abana b'abigeme n'abakenyezi b'abarundikazi bakomeza gutabaza iyo barungikwa mu bihugu vy'Abarabu, umutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi ariwe Angeline Ndayishimiye asaba amashirahamwe arungika abo bana b'u Burundi mu bihugu vy'Abarabu kuraba neza iyo babarungitse n'ico bagiye gukora. Nayo abo bigeme n'abakenyezi ngo bakwiye kubanza gutohoza iyo bagiye ahariho, eka n'abavyeyi ngo bakwiye kurikanura. Ivyo akaba aherutse kubishikiriza kw'igenekerezo rya 20 Ndamukiza 2023 aho yari avuye mu gihugu kibanyi c'u Rwanda mu nama yo guteza imbere agateka k'abakenyezi Women Deliver. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yabishikirije inyuma yaho hibonekeza abakenyezi n'abigeme baguma barungikwa mu bihugu vy'Abarabu, bamara gushikayo bagahura n'ivyago bitandukanye aho bamwe baza baratanguye gutabaza. Angeline Ndayishimiye akaba yagarutse ku mashirahamwe aherutse gushingwa ajejwe kwandika no kurungika abo bakenyezi n'abigeme, akayasaba kwitonda akamenya neza iyo arungitse abo bana b'igihugu. Angeline Ndayishimiye kandi akaba yabandanije atera akamo abo bigeme n'abakenyezi ubwabo kumenya iyo bagira barungikwe ahariho. Mu gihe naho bimaze kugaragara ko abategetsi bene ayo mashirahamwe baguma bahimiriza abavyeyi kwandikisha abana babo b'abigeme bakoresheje kubahendahenda ko bagiye gukorera amafaranga y'umurengera, Angeline Ndayishimiye we siko abibona. Ahanura nyabuna abavyeyi b'abo bana kurikanura ntibatwarwe n'amaronko ngo bashore abana babo kuko muri ino minsi hibonekeza abana benshi bahebesha amashure yabo. Angeline akaba abona ko ivyo bigumye uko bicinyiza agateka k'umukenyezi mu Burundi. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu akaba yaravuze kandi ko yashimye kugaruka kw'ivyo biriko bishikira abigeme n'abakenyezi kuko aheruka kwibonera ubwiwe ireresi ya bamwe muri nyabakenyezi bariko batabaza ku mbuga ngurukanabumenyi iyo batwawe mu bihugu vy'Abarabu. Inyuma yo kumva ivyo vyashikirijwe na Angeline Ndayishimiye, abanyagihugu batandukanye bayaze n'abamenyeshamakuru ba radiyo Haguruka tunakesha iyi nkuru bavuga ko bigaragaza amakenga Angeline afise mu rudandazwa abategetsi ba CNDD FDD bariko bakora kuri abo bana. Urudandazwa rumaze kwiyamirizwa n'abatari bake harimwo abaharanira agateka ka zina muntu mu Burundi canke hanze y'igihugu. Ku bw'abo banyagihugu ngo biragaragara kandi ko Angeline Ndayishimiye atinya ko leta y'umugabo wiwe izobazwa ivy'urwo rudandazwa. Ariko abandi barundi bo bavuga ko bakwiye kwanka urwo rudandazwa rwahevye rugatera ubwoba umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ngo kugira babone kuva mu buja bashizwemwo n'iyo leta ya CNDD FDD. Iyi nkuru ikaba yaranditswe n'umumenyeshamakuru wa radiyo Haguruka yitwa King Blaise Iranzi, nanjye nkaba nyisomye neza na neza nk'uko yanditswe. Nayo mu gusozera kandi womenya ko abigeme babiri n'abasore babiri aribo bagiye mu gice ca nyuma mw'ihiganwa Primusic, aho igice ca kabiri gishira ica nyuma cariko kibera mu gisagara ca Bujumbura kuri EFI Nyakabiga. Ababashije gushika mu mahiganwa ya nyuma ni François Destin Ndereyimana, Profani Niyirema, Eloi Espoir Nzoyihaya,
Chance Manirambona, Naasson Uwitonze hamwe na Sarah Girubuntu. Abo batowe bazohiganirwa amafaranga imiliyoni 30 mu mafaranga y'amarundi, uwuzotahana ikibanza ca mbere. Uwa kabiri ni miliyoni 15 mu mafaranga y'amarundi, uwa gatatu ni miliyoni 5 mu mafaranga y'amarundi. Iryo higanwa rikaba ryarateguwe n'ishirahamwe Braludi SCA ribicishije mu kinyobwa cayo Primus. Finale izobera mu ntara ya Gitega kw'igenekerezo rya 30 Mukakaro 2023, aho umuririmbyi w'umunyarwanda Bruce Melody azoba yahishikiye guteramisha abakunzi ba Primus n'umuziki. Akazoba ari kumwe n'abarundi nka Kiriku, Akili, Double J, Estanishi ndetse n'abandi. Umuririmbyi yotahana ikibanza ca mbere wipfuza ko yoba nde? Twandikire unyuriye munsi y'ino video muri commentaire.